kumwe n'umuproducteur n'umwe mu baproducteur bakomeye cyane bari bakomeye cyane aho hahise nibaza ko nimba wari warakunda umuziki waho hambere iryo zina ndazi kurizi ni ADOMIX. ADOMIX nibaza ko abantu bazi umuziki yari baciye bumva idacamenye bari n'abatari bamuzi izina. Amakuru yawe? Amakuru ni meza. Umeze neza? Umeze neza gose. Uri umwe mu baproducteur bakomeye baho hahise baho hambere ibanga mwakoresha kugira ngo indirimbo zaho hambere zishobe gusohokana kurusha izubu mwakoresha irihe banga? No kuvuga yuko wowe uvuze yuko ndi umuproducteur wa kera mugabo n'ubu tutacakora akazi twe turakabandanya kuvuga yuko impamvu uvuze ko nuko amazina yanyu twarayumvise cyane cyane kera ariko udusiga tumva bakori bamire niyo mpamvu navuze ko muri abakera. Ni kuvuga yuko twege bakera turakora tukaramura abandi bana kugira nabo bumvikane hanyuma umuziki w'u Burundi utera imbere. Yego nakubajije ati aho hambere indirimbo zafizo zari ziri ku rwego rukomeye cyane zarasohoka mu bindi bihugu ni mwari abaproducteur babo ariko ubu nyizisohoka ni nkeya cyane mwakoresha irihe banga kugira ngo indirimbo zabo zikundwe aha mu gihugu zishobora no gusohoka hanze? Ahubwo jewe ikosa mandarishira ku bantu abajournaliste mu bisanzwe abajournaliste nibo abantu bashira ko amakosa kuko twebwe mbere indirimbo kugira isohoke twarasora indirimbo zikaja ku maradio abajournaliste no baza kurondera indirimbo muri studio sumuririmbyi atwara indirimbo kuri radio n'abajournaliste baza kurondera indirimbo. Ikindi naco wavuze ati indirimbo za kera nizo zumvikana gose nuko imiziki gitangura ngaha tuvuge nka ama studio numerique bwari ubuhinga bushasha kandi rero cadura hariho abantu b'abaririmbyi nka bafarias bari bazi umuziki bwa bakabura ahantu bawusohorera baca baronka ama studio numerique no kuvuga yuko ubu imiziki y'ubu ntiyumvikana gose kuko abajournaliste bahora bafata indirimbo agatwara mu radio agafata indirimbo ukaza wumva kuri Buja FM yaba yambere kwindi radio nakaza wumva yaba y'icumi. No kuvuga yuko indirimbo imaze kuba yambere indikaba y'icumi ya indi nyene no kuvuga yuko bafashe umurivye akamushira hasi. Ariko je nibaza ko ama competition nka yabaye indirimbo biva ku banyagihugu barashira competition abanyagihugu bakitorera numva ko hari igihe muri batatu barakoreye promotion indirimbo yo kandi yumvise kuri muri competition amakosa gacaja ku journalist kantara amakosa yabo. Amakosa aracari ku journalist nyene urazi ushaka gukora ikintu barumvikana akavuga ati iyi radio ni dufate umuririmbyi yakoze cyane dufate uyu muntu yarakoze kandi turabibona twiga producteur abantu bose barabibona abantu bita amashabike barabibona bakavuga bati uyu muririmbyi vraiment aramerita ama radio tukaza tukumva ati kuri radio uyu muririmbyi yabaye wa mbere kandi no kuri yabaye wa mbere kugira ngo aronke award imukwiriye tubibona tuzumva indirimbo si kuvuga yuko ufata indirimbo imwe kuri radio kabi ya mbere kuri nayo kaba y'icumi cyangwa kabi ya gatanu. None ntishobora kuva kuko system ya kera niyo bishobora kuba bidahuye bishobora kuba zarahindutse kera abaririmbyi bari bake abajournaliste ugasanga peut-être ni benshi ugasanga indirimbo zirakehe nima abajournaliste ko bararondera indirimbo ubu naho indirimbo zikaba ziba ari nyinshi kurusha n'ama media ahari kuburyo abaririmbyi baba bakibonye n'abakiye kirondera abajournaliste kugira bapumurikitinge kuba byabo. Abaririmbyi ba kera bari benshi ahubwo benshi barabaye desi kubona mu indirimbo bataronka amafaranga bamwe barabiheba baja gukora baja gukora ubumekanisiye abandi baja kuba abamaso barabireka baraheba bavuga ati mu muziki nta mahera arimo niko byagenze ariko ubu twovuga yuko abaririmba abantu tuzi baririmba ni bake kuri we nk'umuproducteur muririmbyi ubona abaririmbyi nka batatu ubona baririmba ubu nka wewe nka ADOMIX ni bande? Aho ushaka kumbaza abarundi bien sûr nakubaje arundi kuko nubundi ni ahanyene mu gihugu roka bose cyarimwe no kuvuga yuko umuririmbyi wa mbere je no mvuga kubganje ni Kidumu uwa kabiri no vuga ni Farias
uwa gatatu nuvuga ni Roriro abo nibo baririmbyi jewe nzi kandi bakora ibintu abantu bakavuga ati aba bakoze. ariko n'ubundi ugarutse kuri ya generation ya kera generation y'ubu nta bari hano bahari baririmba neza. Oya uzurabe ugiye no makaraoke bavuza indirimbo za Nikiza David bakavuza indirimbo za Christophe Matata bakarivuza indirimbo za kera kandi zivugije mu makaraoke kenshi abantu barahaguruka bagatamba. Bisigura ko abaririmbyi amajenerasiyo mashata atakina ko barakora nkura yavuze ngo baracavura ntibaragira na dedo nawe niko ubibona. Oya jewe uko ndabibona nuko bashaka kwiga ivyo hanze. Harashobora gusohoka ritme tuvuge nka Davido asohoye ritme afrobeat kazamva bose bakurikiye ya ritme. Twebwe tura producteur baraza muri studio akakubwira ati shaka ko unkorera akazana na ritme akazana n'indirimbo y'umuntu yasohoyeho hanze ati shaka uyikora ukunyene. Twebwe kubera turabakera nyine kuko tuvuga ko turabakera twebwe ntituvyemera. Cyo gituma iyi generation idashobora kuja muri studio ati jene yaja kwa ADOMIX ico bazo ntashobora kunyemerera ko nkora ijya afrobeat nshaka urumva. Ariko ibintu byarahindutse yado ibintu vya kera si byo vyubu kandi ibintu byose birahinduka. Izi nzu kuntu zubatswe siko mazu ya kera yari yubatswe ibintu no mu muziki nibaza ko ibintu vyahindutse. Ego ibintu birahinduka ivyo turabizi mugabo uko baguma bavuga ati twebwe nta mahera turonka mu muziki none wowe uzovuza ritme yahe ko mu Burundi dufise ama ritme menshi kudashobora kumoderniza ritme y'u Burundi. Abakongomani bavuza amasebene amarumba umva abatanzania bamaze kuronka ritme yabo uvugije abantu bose barahaguruka kandi ni ritme imwe wumva ati iyi ritme avugije kuvuga ati uno mutanzania kuki abarundi yotokora iyo ritme yabo bakayimoderniza. We nk'impanuro waha abarundi nka amajenerasiyo ya kera n'ay'ubu nuko nabo nyene bogira ritme yabo y'ikirundi. Nukuri jewe ndakubwiye nti indirimbo zisohoka z'iyi generation nishobora kuhitinga amezi abiri ibivuye muri circulation. Nukuvuga yuko yagera kopia indirimbo yamaze kuhitinga iyo ndirimbo akayisubira kandi akayiya 6 niho ayisubiza muri 6 siwo bafise ama 6. Impanuro utanga nk'umuproducteur abimenyereye niye icambere na mbere impanuro nshaka kubwira abaririmba babanze kwanza basoneranire entre bo hanyuma ikintu cyose utasavye conseil abantu bakuruta ubona ati umuntu aranduta n'urutu wundi avuga ati ubu ni petit frère ga ndamwubahe ibintu ashaka ndamufasha ndabimufasha. Ico kintu kimaze gukunda umuziki w'u Burundi uzofata intumbero nziza.